rero muri ko muravuga ngo tugira dufate umunsi mukuru bakundana tuwuhimbaze sha akenshi menga ibyo bintu by'amaraporo sexuelle birakunda gushika birakunda gushika ariko kubera ko si benshi bamwe barawuhimbariza mu kabare abandi bakawuhimbariza mu mihana yabo umuntu wese aryoherwa uko avyumva rero bamaze kwiha umunsi wo kuryoherwa n'umubiri birajana ati kuryoherwa n'umubiri birajana udafise icyo utanga uratanga icyo ufise udafise icyo utanga umubiri utanga icyo ufise n'umubiri ni kuvuga ni kado ko ndavyibatse mugabo mu Burundi umuntu muzanisha si benshi kabisa bari romantique kugera kugo rugero kugashurwa yene katakurikijwe n'akave katakurikijwe n'akakompanye Oh yes, all right, it's another blessing, it's another beautiful day. Reka ndabaramutse abariko badukirana bari gaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abariko badukirana bari mu Rwanda, ndavuga bari muri DRC, Congo, abari Tanzania, abari Uganda, abari Kenya, mwese nizere ko mumeze neza. Ndavuga bari mu bihugu vya Burayi, abari Belgique, abari Australia, mwese nizere ko mumeze neza. Twe turameze neza, namwe nizere kumenya. Nundi musi rero nayandi mahigwe Imana itwongeye aho kongera gura namwe. Niko James the best all the way from Us TV. Nizera ko mumeze neza kandi cyane ndi kumwe n'umwigeme by the way yaraberewe asa neza muramubona kuri screen zacu ameze neza asmilinga neza yambaye neza asa iPhone ya bien yohan wabona ko tugereza anyway reka ronda namuramutse umeze gute sister nsa umeze neza ndashima kwe yego umeze fresh sana kandi najaona yuko atachombaye anyway ndabibona ko nawe usa neza yego angaye kwicuma oya abona nci urubanza rudakenewe kwe oya yanse gutemuka yanse cyane kuntema ameze rosiri disi nikosa awongera baramutsa kandi abakunzi ba Us TV ndabaramukije nizere ko bumeze neza aho turi turabakunda yego by the way turi mu kwezi kwiza navuga ukwezi k'umugisha ukwezi kwa kabiri ukwezi kw'abakundana sivyo ukwebano ofete basanzwe bakundana mugabo n'ukwezi kwabahariwe navuga nako dogiye kuba turangiza igenekerezo rya 14 z'ukwa kabiri aho twizidi sabukuru uvuga ati wari umunsi wari abakundana aje byari byifashe gute hariya uwo munsi mukuru mu buzima byumenga sindigira ndawutegurirwa cyangwa ndawukorerwa ni umunsi nk'iyindi yose gusa ikintu kindyohera kenshi nuko telefone iba novuga gute ibiryoshye gukoresha yego kubera kuri kuraraba amastati ukaraba abantu ingene bahimbaje uwo munsi mukuru ukaja ku ma Facebook ukaraba usanga ari umunsi uhimbaye cyane oti sindigira ndawukorerwa uwo munsi ariko ikibazo uri mu rukundo none wava umwihakana turiga kuri kamera ni washika muhira cyangwa utari mu rukundo ucabaho gute cyangwa akabona ikiganiro nimba no ntari mu rukundo no cambaho gute pre basi reka urafise umuntu musohokana kugira gitahurike bien nijyari hirya jone nicaranye na Kazadi ujya ari nyuma ya kamera no twasohokanye kugira twinjire neza mu kiganiro kuko ninumva ko umufise wo musohokana biza ko ari bien nimwe aho utamufise naho hari abana hariya azavuga ati uwo mwana mpanda mwitemwo cyane naho hari abantu benshi kugira ngo ikiyabwize kugenda neza no mwakane nibisanzwe atawuhari naho avuga ati nawe arahari okay umwana arahari umwana arafise umwana mwitabutsa umwana basohokana arafise uwo vuba bagiye kubishinga amushyire mu mago ega niyo gahunda okay navuze ati turi mu kwezi kw'abakundana we nawe hajya byari bimeze gute ku ruhande rw'iwawe n'umusheri wawe naho wavuze ati cyo uwo munsi nawe byari bimeze gute we nimba atabyuzi ntiyabikwigishije ntiyakurondeye akubwira ati mbega uno munsi ko bamwe bawufata ukunuku mbega namwe kuri mwebwe iryo genekerezo mwarifashe gute wowe n'umukunzi wawe
nukuri wari umunsi usanzwe nk'indi yose ni kuvyuka umuntu akaja mu kazi ugakora nk'uko wategerezwa gukora hama ku mugoroba ukagacura ukitahira nta kamapi okay reka basi tureke kuri wewe sivyo twinjire basi mu buzima busanzwe tuba tubayemwo uko tubona kuko wewe urashaka kubumbeshe uko tubona basi abandi umunsi mukuru wa Saint Valentin abandi mu kibano bawihimbaza gute canke uko usanzwe uvyumva gute ubundi twinjire muri debate yacu twinjire ugati mbega bamwe babimeze gute we kubwa uko uvyumva babimeze gute mu kibano cyangwa ku bagenzi bawe babimeze gute mu bisanzwe uyu munsi mukuru wa 14 février ni umunsi aba jeune novuga nk'ugwaruka kenshi usanga bariko barawugwamwo nkuko muvuga ko ari umunsi mukuru w'abakundanye nawo munsi novuga gute hasambuka inkundo nyinshi zigasambuka yego bivanye nuko wewe wagendeye kuri mugenzi wawe ukabona swate hariho couple hajya inezerwa barawuhimbaza barazana amashugwe barakora ibintu nibi rero iyo ufise umusheri umuhungu mukundana cyangwa umukobwa mukundana akaba atabikunda benshi bamaze kuvuga yuko bamaze kwishamo yuko utabikunda egare ko warose mapu ahandi hantu swate umuhungu akagutelefona cyangwa umukobwa ukamutelefona akakubwira ko adahari akenshi baca bumva umenga ubaye bumukwepe kubera ko wagiye ahandi hantu nagutiriye gato ikibazo vuga ati rokata gusa n'ibintu bamwe bakunda kugira rero turakuze nawe ko baturaba barakuze shaka kuvuga ati ibintu bikorwa ari ibintu mbega ivyo bintu mba bikorwa fote no vuga ati bamwe baca bavuga ati n'umunsi barangura amabanga yabubatse ntanye no vuga bakore no vuga ibiteme bakora usama mbega bikorwa iyo tariki yonyene cyanye naho baba bavuga ati reka dufatanye natwe kwigirana uwo munsi duciye mu ivyo bintu oya ntibikorwa uwo munsi gusa ahubwo uwo munsi ni umunsi wibutsa abantu babiri ico bahurirako rero muri ko muravuga ngo tugira dufate umunsi mukuru bakundana tuwuhimbaze sha akenshi menga ivyo bintu vy'amaraporo sexuelle birakunda gushika ariko kubera ko si benshi bamwe barawuhimbariza mu kabare abandi bakawuhimbariza mu mihana yabo umuntu wese aryoherwa uko avyumva rero bamaze kwiha umunsi wo kuryoherwa n'umubiri birajana ati kuryoherwa n'umubiri birajana mugari ko abantu bagiye gutandukanya hari abaryoherwa kwiha moya gusharinga n'abajama gutera inkuru gucatinga usanga bose niryo abagiye gutandukanya ariko rero hariho abavuga yuko bawuhariye bavuga ati n'umunsi wo gutanga amashurwe ku bakunzi babo ariko bamwe bandi bakavuga ati n'umunsi wo gutanga amakado ku bakunzi babo navuga turashaka ufite uwo mukundana mukavuga ati no munsi reka ndamuhe akaganuke akagifti nawe batuvuga ati hari abasabongera kati rero aterega n'umubiri ni kado atavuga ati reka ndamuhe umubiri kugira ibintu bigende neza udafise icyo utanga uratanga icyo ufise udafise icyo utanga umubiri utanga icyo ufise n'umubiri ni kuvuga ni kado niko ndavyibatse udafise icyo utanga umubiri ngo ni kado ariko hariho bamwe batanga amashurwe ariko ugasanga bamwe iby'amashurwe ubu ntibariko barabikunda bavuga ati iby'amashurwe reka dufate muri Afrika turi muri Afrika hahandi kenshi dukunda kubibona amafilme iyo umuzungu umuhaye agashurwe nyene abayumva yose rebura wakumva nyene kumenga yo gushimira mugabo mu Burundi umuntu muzanisha si benshi kabisa bari romantique kugera kugo rugero kugashurwa nyene katakurikijwe n'akave katakurikijwe n'akakompanye kubwawe abatanga amashurwe n'ababono nibiki ivyo bintu tababono gusa ahubwo ni kuraba mbega umuntu ugomba uhishurwe yiriwe mu buhe buzima abayeho gute nimba usanga vya vrai ushobora kuba ufise umuhungu ukunda akirirwa ariko aripambanira izuba ry'Ubujumbura ngene rimeze ibyo yakoze ntibyaciyemo bimwe ibindi byaciyemo nawe ugacuza ku mugoroba umuzanye abashishwe kabisa bacana ari gukubitana akakubwira ati iyo mideko yikure ngaho je ntibindi none wewe uravuze ati barakuzana ishurwe urajyanse iyo mideko ikindi biki bavuga ngo icyo utagomba ko bagukorera
nawe ntugikorera abandi hari abantu usanga bariko babara ngo babahaye amakado ngo amashugwe iki nibiki mbega nawe nabo baba batanzika abo kwanka ishuri nabo baba batanzika abo kwanka ishuri ubisanzwe uretse ibintu twishizemo umuntu agufitiye umutima w'urukundo uya nawe nyene barawutanga nka gift umutima okay ariko reka mvuge mbenye ntajya gift nimba ari ishugwe nimba kujya kuzata akakompanye mu kumusohokana kumuzanira ga pentero keza kirato ciza nk'umukunzi wawe ivyo bintu ego level wakimuhaye ikintu kiba kinyegeje inyuma cyangwa ikintu bisemboriza ni giki agaciro niyo pantaro baguhaye agaciro nico kigato baguhaye agaciro niyo akompanye agaciro niryo shugwe mbega agaciro mu ivyo byose ni iki kugira ngo n'abariko baradukurikirana batahure yuko agaciro si imodoka agaciro si iyo modoka nza kuguha umwana dukundana agaciro si inzu agaciro si kirato ndakuzanira cyangwa ipantaro agaciro ni iki mu mwanya mu rukundo je nibaza kubwanje ko agaciro ari umutima yabiguhanye kuko uyumvira ko kubera ko abantu benshi mu buzima si bose bashaka kuyumvira ko akavuga ati umuntu turiko turagendana uko biri kose arakeneye akantu kameze ukuntu ndamuha je nibaza yuko kenshi agaciro n'umutima w'urukundo aba yakweretse waba wonyene sindi bisigaye byose ivyo by'amamodoka amashurwa amakompanye urazi ko hari urukundo ruryoha rutarimo ivyo byose kandi udafise n'amafaranga yo kwicarika umukobwa mu kabare ngo umugure ifana akagukunda vya vrai kandi hariho abirirwa bamuzanira ivyo byose wumva umenga yategerezwa gukenera akumva ntavyashaka canke ntavyakunda mugabo akemera gukunda wa muntu abona neza yuko amubwira ati bigaje nta buryo mfise bwo kugusohokana nta buryo mfise bwo kukugura ayo mashurwe nta buryo mfise bwo kukugurira ivyo bindi byose ivyo bita ama gift je nico gituma kenshi iyo ndiko ndavuga ati le 14 février n'umunsi wo kugumura abantu kubera ko umukunzi wawe adafise icaguha canke atari muri gahunda yo kuguha ikintu yategerezwa kuguha nk'abandi akenshi abakobwa baca bajaniranwa nta nkunda yabihaye abandi yabuze umwanya vyagenze kunuku ibintu nk'ivyo ugasanga biriko biragusamburirako kandi urya muntu wawe uba utegerezwa kuraba ukibaza none mbega umuhungu nkunda canke umugabo muri kazoza ameze gute eske ivyo bintu vya Saint Valentin abifata gute arabikunda iyo mbimuganirije abikubwira kwiki kubera ko uciye wicara ukatekana ukazorindira ukavuga ati le 14 kanda murindira 14 février ndabe nanje ko azonzanira ishugo ntabyo yigeze muganiriza ko ahubwo usanga na message uwo munsi yibagene no kwandikira kubaza n'ingene waramunsi bigaca birangira uvuze ati yesu we na message na bonjour ndi mu rukundo sinarukundo ndimo ugasanga urisamburiye ko uri urazira uburofa bwo kumva yuko abantu bakunda ugutandukanye abantu bari mu gutandukanye mugenzi wawe hariho abantu mu bisanzwe abantu bakundanye bari bakwiye kuba muri Saint Valentin imyaka yabo yose apana umunsi umwe urabitwibutsa mugabo nimba ukundanye n'uwawe vya vrai iyo 14 yari kwiye kuba mu buzima bwawe bwose ku buryo ushobora kuvuga ati imisi yose ubyutse ushaka kuvuga ati ndi mu rukundo rero iyo uri mu rukundo si ngombwa ngo haze ikintu kibikwibutsa ngo ni tariki kanaka itariki nini hageze ko twibukanya ko dukundaniye ko canke twakundaniye ko mu bisanzwe 14 février yategerezwa kuba mu maraso y'abantu bose bakundanye yabubatse bose akaba umunsi w'imyaka yabo yose kuko iyo abantu bari mu rukundo vya nyabyo ntibagira umunsi wo gukundana n'umunsi wo kutakundana je ku bwanje mba numva nimba ukundanye na sheri wawe ni mugume muri Saint Valentin apana gufata umunsi umwe gato kunovuga kuri ba sister bacu n'aba brother bacu usanga babonye yuko nko bariko bivuga ati hari umuntu ashaka kuba ari muri relation n'umuntu agatabona ujya munsi ntabonye na message ntabonye naka gift ahubwo bimwe ahubwo byaciye biba imvo zo kuba bosambura urukundo rwabo ahubwo bikabano vuga mu kinyarwanda bavuga ngo amakimbirane gatuma bavuga ati ntumunda ibi nike kintu bobabwira kuko ego turakora ibiganiro mugabo ni byiza n'umuntu ariko atwumviriza agiye kinasigarana yaba umwe canke babiri agiye kinasigarana nike kintu bobwira abashikacu bavuga nabasaza bacu ikintu cya mbere jewe numva nobwira abantu cyane abayabaga tuvugira kuri twebwe tutarubaka kuko abubatse bobo nibyo mu rugo twe ntavyo tuzi ariko abantu batarubaka
nimba vya vrai ukundana n'umuntu ugakundana n'umuhungu cyangwa umukobwa ikintu ca mbere uzokwitaho mu buzima kugira ngo ubeho neza kandi wishimye menya ivyo umuhungu akunda n'ivyo yita n'ivyo atitaho kubera ko ugendeye ku rukundo rwa mugenzi wawe cyangwa rwa bagenzi bawe abantu bakunda ugutandukanye hariho aho ushobora gusanga ufise abagenzi bya vrai bahimbaza Saint Valentin kandi bikaba biryoshe wowe ugasanga nawe urabikunda mugabo umuhungu mukundana akabikunda amaze kuba atabikunda rero swati uhitamo kuba mu buzima bwiwe bwo kudakunda ibyo adakunda cyangwa ukavuga ati ndabihagaritse reka nje gukunda uwo duhurira ivyiyumviro impanuro notanga ukabona yuko umuntu ukunda mudahuje ivyiyumviro kandi uko kudahuje ivyiyumviro ntiwobigendera ko ntiwobibaba ni impande zose jewe nshobora kuba nkundana n'umuhungu nkaba ndi umusazisazi nkunda kuvugira ibyo kuri kamera nkaba nkunda ibiganiro nkaba nkunda ibi ariko ugasanga unkunda we ntabikunda ashaka ntuze ntekane ntekereze nyene ngende mu rusengero ngende ku arashimwa Yesu rero mu ico gihe nk'impanuro imwe numva notanga umaze kubona ko bimeze uko uraraba uburemere bw'ibyo umuhungu agusaba nimba usaba kuba muri Yesu ashimwe nkaba ntabikunda mbega nzovyihanganira ukaba utazovyihanganira uvuga ati ninasanga nzovyihanganira ntaco bitwaye bandanya urukundo niwasanga uzovyihanganira ukazosanga imyaka yawe yose uzobaho uri jene umva umenga yagukuye mu byo wategerezwa gukunda ariko bigatuma umva nyene wobaho utishimye irenganira hakiri kare kubera ko ibi turiko turabonesha amaso gutya dukundanye abantu benshi batubwira ko mu rugo hoho usanga ari urudubi urabyumva ko novuga ni impanuro nziza uriko uratanga kandi bifasha biko byerekana yuko ibintu novuga ibintu by'udukado by'utugift atari bya munsi wose ahubwo niba bakundana ahubwo misi yose mukundana Saint Valentin nibe mu buzima bwanyu bwa misi yose ugize imana ko ufise umushere kunda guhabwa gift yimuhe kandi ntuzorindire ko nawe ataguha kubera ko je nimba nkunda gutanga gift arige usanga lotipe wanje avuga ati n'ibyo bintu uri kurazana n'ibiki rero abakobwa twicwa no kurambirwa tuba dukeneye kwitabwaho n'abahungu umwanya muremure kandi abahungu nabo birirwa bariruka rero wowe uraronka umwanya wo kwicara ukiyumvira ngo shere wanje ndamugurira iki ndamuhiki ukiri ngo wewe ahari abari karagwana ni nejo hazo n'ubuzima yirirwa riruka akora ibi nibi wowe ukaba wicaye mu nzu urindiriye ngo ndindiriye akagift Tanzania inshuti yanje ashobora no kukwibagira kandi atari uko atagukunda akagukunda mugabo ibyo bintu bitamurimo uramutse bajya bakobwa usanga nyene nabonye ati aho ndi sinonda kuta gift cyamanda yavuga ati afise hariya kazadi ndafise yundi ana kunsohoka urasanga nyene ni nabagenzi aba best friend aba besto ugasanga ari inyabitse usanga birasambuye urukundo nabone baramutse abo bantu rero abo kenshi kabaho imbere yuko uzoja kuvanga cyangwa uzoja gusohokana n'undi muntu uri kurarondera umunezero kumbureshero wataguha ushobora kuronka umunezero w'umunsi umwe ukazoronka umubabaro w'ubuzima bwawe bwose kubera ko kazadi turiko turahurira mu gusohokana hari igihe ubuzima duhuje ari bwo gusohokana gusa ujya nawe tutari duhuje ubuzima bwo gusohokana wewe twari kuzohuza ubundi buzima bungana n'ibice 98% mugo hakaba habuzemo gusohokana gusa rero buryo buzima yahora gukompletamwe ugaca usanga uramutaye ugiye ngo kubera gusohoka umunsi umwe cyangwa ibiri ugaca umutu ukagenda kurondera bikirori hari igihe mu buzima birangira wicukije kandi ego prime si kenshi bikwerera ikintu jawe n'ubunguma mpagararako nimba ubona ibintu ukunda shira batabikunda iga kuvyakira wumvise kuvyakira byo kunanira kita ugende urondere uwo muhuje ibinyamutwe yo sinzire ko mumeze neza ariko akurikirana ikiganiro nzire ko mugiye mubanda yamugira ibihe byiza ngamwe ko madukuru yango nabwira ati ukabutara gira subscribe nabwira ati make sure ubunyene now umanzu yikore bibe ngombwa ugena partage kugira ngo mugenzawe abandanye nawe ne kuryoherwa abane kuronka izi vibe abane kuronka no munezero udashobora kura handi ariko umunezero ushobora kuronka
kuronka ari uko nyene wagize subscribe hano kuri ASTV ibintu bikabandanya bimeze neza ariko turi kumwe na wamwigiye nyene ananye yitagatira ameze fresh sana reka rero yaguye ni agafana yene hariya ameze fresh reka rero twinjire rero Saint Valentin giraje rokataxe bamwe barayihimbaje gutandukanye bamwe bavuze ati arabavuze ati no gusoka n'abasheri babo bamwe bakajya imihara ati sheri wanje ntiyansohokanye ati kandondere hariya mu besto ibintu by'aba besto nubone hariya biragishibije ahantu ubone hariya biragishibije byahatara avuga ati ko je banatansohokanye nafise mu besto hariya ntamunyegaza n'aba besto hariya ibyo twe tutaza abasheri banyu kwa besto bajya baba babitse ngiyo duswanye ngo nibo muhanuza aba best ngiyo mushwanye n'abasheri banyu ngo muhanuza aba best rero baragishibi n'abandi rero bavuze ati ku munsi wa Saint Valentin ewana ni kujamwe n'abasheri bacu twitabuze turyoherwe bana ndamaka gift ku mubiri hariya ubwo ariko ugasanga nyuma bakibagira yuko nyuma y'ivyo biza kuzana no vuga ingaruka hariya none bimeze gute kuri bashikacu bamwe bagiye bawuhimbaza gutandukanye ni kimwe namye mvuga okay ufashe le 14 février nk'umunsi wo kwiziza isabu urukundo rwanyu ni kenshi usanga iyo mufashe umwanya burya kenshi ngo muganire ku kintu cerekeye ngo urukundo rwanyu muhurirako niho haca hava izo ngeso mbi tuvuga n'abagenzi cyangwa mukundana kubera ko umuntu mumaze kwibutsanya ko mukundana hari ibiganiro byinshi mugiranira mugakumburana cyangwa mukibuka ikibahuje ego mumaze kuvuga ati reka tuganire ingene kuko urumva n'umunsi wahariwe abakundana ego muba mwicaye muraganira mukibuka byinshi nimba muri ko murifuza kurushinga ejo canke hirya ejo mukavuga ati burya tuzorushinga ejo mugabo urazi neza yuko sindumviriza kandi ana kuno musari wacu canke urabona ko twarihanganye mugabo 14 février urabona nyene iri twibutsa ko dukundana ugatusanga ivyo bintu urabikoze ajya wogura impuzu ukayitwara ukashikana muhira utayipima hari abatimbisha ugatwara impuzu usanze ari runini tugasanga ni gukwiye hari abatimbisha wowe ukava mu isoko hari abantu benshi badakunda kwigera udakunda kwipima naho uwo mwica atopfa yambariye mu isoko abo ya ziya zo mu site zibatembereza nizo no mu isoko agiye bakamubwira ati igera akabwira ati yasingeza mpaka ngeze muhira igera rero atuma yemera akazoyisubiza inyuma n'ibijya bica biba ugatusanga wowe wambaye impuzu ugeze muhira ugasangira kuroka ikintu cyambere wimvira no kwisubiza wayikuye swate bakaguhindurira baguhindura niko sawa dugiraho nyene bakaguhindurira bakaguhinduriye naho ukaca wigumiza ngaho mugabo utayambara okay kindi naco wogura chargeur utapinye ko yinjiza telefone urayifise ugiye kumurasha utashizemo ngupime ko yinjiza arige wibagira telefone urayifise harige uyibagira ugaca usanga ugiye mu isoko ugaca uvuga tereka mpitana chargeur mugabo ukaganira erega byose nikiganira ngo uraganira nuwo ugiye kugurira ukamubwira ati iyi mpuzu naho ndayitwaye sinzi ngasanga itankuye kunkurana sanzi itankuye ndayigarukana rero ibyo nivyo ubuzima twebwe tudaha agaciro kubera ko mu buzima bw'ibiganiro ibi baba bariko tufatiye ku bantu babiri bakundana harabaho ibiyago hagati y'umuryango ugiye gukwa n'umuryango uzanye utanze umukobwa mu bisanzwe bari bakwiye kuyaga neza yuko igihe cyose urwo rugo rutazobaho bazosanga ibyo agiye kurondera atabironse yategerezwa kuca asubiza ni kuvuga rero ko iyo ugiye ku mugabo ugasanga ibyo wari umwiteze ko sibyo uronse wahoze ati hariya chargeur iravuguta irayarosa kwinjiza ugasanga ntivuguta ati cyusubiza ahubwo ntibyasaba ko byitwa kunahukanye oya byavuga yuko ahantu ugiye ibyo witeze atari byo wahasanze ucukita cyusubira iyo wavuye kugira ngo uze kurondera ibyo mwuzuzanya ni kuvuga rero ko je twumvikana rero bamwe bagenda ku basheri babo
ariko aho idari yo kumanza gupima ko ibintu bimeze fresh kugira ngo ntazoyihende ntazo ntanze ahubwo apara yuko notanga ngo impanuro yuko azobanze gupima barazobanza kuvugana mbega uje iwanje uje mu biki ninasanga ibyo ndakwiteze ko bitameze nkuko ndabishaka nkuko wiki shate nimuvugane wigire hama atuzonyemerera kuzenda linyavya nivyo mwategerezwa kuvugana urabona nk'ubu ama divorce ni menshi mu ngo abantu barashaka wowe uvuga ati yako wowe kwemera divorce ati ahubwo mwovugana n'umufasha wawe n'umugabo wawe ati ati kandi ndinyavya hariya hari agapeti hariya kikazadi ikibazo kiba cyamaze kwinjira hamaze kuzamwo kutuzuzanya ni hahandi usanga byase mu neza hacazamwe intambara zo kugwana zinduru misi yose umuntu akama mu nduru kubera iki ku kibazo kimwe kandi bari kuganirako kandi ico kibazo bakiganiriyeko bakacuzuzanyamo iyo ugiye kubaka uri nk'umumama bigashika mubanye agacava mu mubiri wo kwihangana canke wo tuvuga ati ko mbona uwo turi kumwe agiye ngenda hanze kibazo sindubaka oya nturubaka nizakindi nihandi nyene waruvuze ati mu gihe mwa muri kumwe n'umuntu mu rukundo cyangwa mu rugo ukabona ati ewana si byarimwo je na satisfeza ati ahubwo rero foke tuvugana umuntu wumva atakuzuza kare hakirika ukagira imana ho kanavyumva hakirikare reka kwihatira kuwo muntu cyakindi bavuga ati rero abajene tumaze turapima nyene hakirikare kurantega imitego oya asina nakutega imitego uri kurantega imitego ndajana no bavuze ati hako urugo gosambuka bamaze kubana vomye rusambuke basi bakiri muri couple umusanzo byategerezwa kugenda uko ni kuvuga rero kubera ko murabona yuko ubu aho tugeze ibintu biba mu ngo birateye ubwoba kuvuga ko umuntu wese amanza agapima hakirikare before ikibazo kiramurariye mu reserve the best way ariko ntacyo mugabo reka ndakubaza ikibazo kimwe asa ntacyo nawe urabaza ndabizi wewe uri umujene uri umusore uri umupapa ajya bavuga w'abana bangahe abana bangahe benshi turiko tubwizanya ukuri abana bangahe umwe umugore wawe wamutwaye ari warumvirije canke wamutwaye uba waratimbishije narumvirije ega kumbiza nyene ho numvirije nako numvirije wafashe ingingo yo kumushira mu rugo ariko wumva yuko yakuzuza canke waratimbishije uvuga ati ivyo tuzohurirayo nimba nyuzuza nimba tanyuzuza iyo ngingo ndayifashe nta kundi undi hajya jiko nari umupasiteri none umva nari kumanza gupima nari umupasiteri nta gihimba afise umupasiteri nta gihimba afise aragifise ntafise umubiri nk'uw'abandi rero ndiko ndakubaza wafashe ingingo yo kuzana umugore ufise watimbishije canke wavuze ati imbere yuko ndamuzana reka mbanze numvirize nimba azojana n'ivyiyumviro vyanje nukomeza amaze kumviza ivyiyumviro uvuze kumviza gute komwe na prisi bihuye bitanga umuriro usanga impuzu zitaroka canke usange ngo wowe zirakubana urusanzuroka ntucugura umusentire ubu baravyoroheje basigaye batanga imiti gura umusentire bikagenda fresh isana ariko rero ari ibintu naho twanka kubivuga biba ubu abajene bubu cyane cyane izo nkumi n'imisore nukuri ko Imana ndabivuga gute ndeka ndavyita ubushurashuzi kuko barashurashura nubundi sema banga yabubatse bariko bararangura barashurashura kandi cyane cyane rero ikintu kimbabaza kikonga canke kikantangaza nama nibaza igihe cyose umuntu mugakundana imyaka 5 asha Paulina ari kwenda mbere mwirwa mu kubitana misi yose everyday mumaze gukundana imyaka 5 mugaca mufata umunsi umwe wo gufata ingingo yo kuja kubana
inyuma y'amezi 2 inyuma y'umwaka bihanganye ukumva muri ko muratana mu mitwe ikibazo mfise ko muba mwarabanye kandi mwumva ko mwuzuzanya bipfira he urambaza iki ubundi kutari wemerewe kumbaza je ko ndakubaza urambaza iki ati bipfira he aho bipfira bipfira numva ubatsengira Imana uraza ku bon ni kuvuga ariko ntaco ikibazo kituza guhura no musi ashaka dukundana imyaka 5 ugati turakundana mugabo haje umuntu ni munini umuntu aragutse cyane haje ntuze wihende ngo nakanda muzi uba wihenze cyane ugasanga umuntu murabanye imyaka 5 kubera avuga ati nshaka wewe komaza be ni sawa fresh umva wuzuye akavuga ati ni bon kuri kubera iki aravuga ati ninavuga yuko ntuzuye bireza kumutuma nimba yaranshaka ko tubana avuga ati ndabona hana ashaka kudevi cross avuga ati reka nubakire mugare ko yamaze gushika mu rugo akavuga ati no mutipe ndabona arambwira ko ubuzima ariko ndiko ndarondera umupeti n'umupambanaji ati ejo kiracamwe mara gushika bakabana umwaka umwe agasanga yariteze ko cyabigenda neza arondera karuha agasanga nta rokonse bijyane avuga ati ndabona ino miriye kwa kundira kwa nibaza ati azorondera zoronka cyanye bizogenda neza cyangwa ati kugasi ndamutakaze azogira ka effort nimbara hadashika hashike muganda amaze kuca mu rugo rero ni handi kubganje bijyane usanga ingo zimwe ziko zirasambuka ariko ingo zisambukwa ku bintu byinshi mugabe cyo menya cyo nta kiburi iki imvo nagishoboye kiba ariko rero novuga kubahimbaje no amasabukuru ya 14 février ugasanga bagiye mu ivyo nabiriya abamwe bagiye novuga mu nzira z'ubusambanyi n'abandi babihimbaje mu nzira nziza kuba bihimbaje mu nzira z'ubusambanyi gusa n'abarangiza ikiganiro nike kintu wo babwira kuba bihimbaje mu nzira nziza nkuko bisanzwe nyene bukamwera nda Valentino nike kintu wo babwira kubidoze ati twebwe ntivyagenze neza abashiri bacu ntibadeha amagifti zikaba imvo zo kuvana kuba batabananye urukundo rwabo nike kintu wo babwira kuba bihimbaje neza nabo bikababwo bagatuma urukundo rwabo rukomera nike kintu wo babwira nibazo bishika ko byinshi cyane bavyumvise ariko nibarekera bubatse Saint Valentin kugira ngo ubeho neza utuje kandi utekanye tegereza uwo munsi kuzohimbariza mu rugo kubera ko mu rugo hoho ndabitahura Jose Valentin yabikunda none yihebeye abantu bo mu rugo ariko ndakuze ku urugo ntirufa kuza ngo je nawe duhure nk'ubu nyene uyo dutera mu mago urugo ruwategurwa ujya munsi wo kuvuga ati urugo rwagiye habona ukirutegura menya yuko atarugufise uri muri relation nk'izindi zose kuburyo ushaye gato ushaka kumaramara haba mu muryango wawe cyangwa reka ubuzima tuzobamwo muzobamwo mu rugo n'umukunzi wawe mamwe ko murabitegura ukamenya the best n'uyu nawe nkakumenya ati n'uyu murabitegura niko bwarega no mwijuru mba mwijuru tuzoba dufise urukundo we nimba wanka mugenza hano kwinosi rega no mwijuru ntuzojayo kubera ubu mwanga uzomanza umukundira hano nikuvuga rero n'urugo bamanza gutegurwa rega navyo ne baba barabitegura sister oya yani cyo gutegura utegura Saint Valentin je mana yanje no byitavute mubisanzwe Saint Valentin nkuko ngoma mvuga bayirekera bubatse baze baranagura hama wewe ukaba wumva we na couple urimo ubikunda ni mugerageze mugabo ntimurenga umurongo una urenze naho mucu ubwenge aho uvuga ati ntibarenga umurongo bana urenze batubwenge kubera ko bajene bubu naho warora babwira ibintu birakogwa birakogwa ijana kwijana kubayihimbaje neza nabo bigatuma urukundo rwabo rugenda neza nabo nyene ni bakomereza aho n'abatayihimbarijwe baze bihangane canke twihangane hari gihe natwe kumbura umunsi wacu uzogera bikagenda neza canke hari gihe umunsi wanyu uzogera bikagenda neza gusa reka kujana nyabahururu reka kubabira kuri mugenzi wawe ngo bayihimbarije n'bayihimbarije relation urimo uyivamo hari gihe umugabo watakunda Saint Valentin akaba akunda w'imarse ugasanga azo kutagatisha kugurira igitengo je mu bandi ngo Saint Valentin atawigeza kuhimbariza rero urukundo ntirugaragara kuri Saint Valentin gusa ahubwo nimba mukundanye nuno munsi no kantiye nuno munsi no 19 ariko kuba witwa umunsi w'abakundanye kuri wewe n'umukunzi wawe kuba bafise
gift wimuhaye ntiyanka kuyakira ntisubira inyuma iryo shurwe urimuzaniye fresh ntiryanka kuza ntiryanka gusubira inyuma mwari mukwiye kuba uwo munsi ari umunsi w'abakundana imyaka yanyu yose kugira ngo muze muranagura urwo rukundo rwanyu murakoze sasa ndagushimire murakoze cyane ryariteka gukorana nawe ikiganiro nizere ko n'uwundi munsi twagukenera hano mu bwami bwa ASTV uzoba uhari cyane gose yego ushimira abarundi n'abarundikazi n'abari mu bihugu vya Burayi n'abwo n'abandi bihugu banyu badukurikiranye ndabashimiye tunabwira ko tubakunda cyane ni Audrey yes alright reka ndabashimire mwebwe mwabanye natwe abakozi ba ASTV nizera ko mumeze neza nabwo ati mwarakoze kuduhitamwo mu ma TV yose asamiranira hano ku mugabane w'u Burundi eka mbere no ku ma TV yose asamiranira hano ku mugabane wa Africa eka mbere no ku mugabane wa Burayi ariko mukamakinga sure gukora subscribe kuri ASTV Imana ibahezagire mugira mu mwubahwe Imana ibarinda gasuzuguro ciao ciao ya James the best behind camera yari AS Kazadi nabwira ati mwarakoze cyane ciao ciao hasta la vista.